maze igisigara cyacu cy'u Burundi kiri hariya kandi abantu bavuzi ivye ingwano ibi bintu biko berabera muri Minembwe za Mikenge n'ahandi za kare babikesha FDNB. Nashoboye kubereka mu ka video natanze ndabereka ukuntu ahantu FDNB ishitse igenda igirane umutekano. Ikintu ca mbere kiri canke ikintu ca mbere bariko baragenderako nuko umutekano w'abakongomani utegerezwa kubugizene ukingiwe. Bitandukanye n'aba M23, aba M23 aho bashitse bagenda bica, bagenda bakerera bunyamaswa. Kandi ntibitangaje kuko nico batorijwe, nico bigishijwe, nico eba kuva kera abantu bazi izi nkotanyi za Uganda za hehe, inkotanyi zigishijwe kwica twama twabivuze zirica nabi zikagirana. Nivyo bintu bariko barakorera abakongomani uyu mwanya kubera ko intambara umva yabatsinzwe baca bagenda gahari kose bagata ku banyagihugu b'abakongomani bagenda bakirera. Rero ahantu igisikare cy'u Burundi gishitse umutekano buhashitse, umutekano buhashitse mbese n'ahantu hose n'abanyagihugu bashoboye bariko baragerageza kwiyunga ku gisikare cy'u Burundi aho bafashe umutekano ni wose kuri bo bitandukanye n'aba M23. Cyo sigura rero ukuntu M23 RDF ivuga ko ije gutabara abanyamurenge ariko ahantu ishitse akaba ariho bagirane bariko baragirane bagenda basesa amaraso. Umwanya n'umwanya itangazo rirashobora gutangazwa, umwanya n'umwanya ashobora gutangazwa kandi rero azoba ari intsinzi kuri twebwe, azoba ari intsinzi kuri twebwe twakoze azoba ari intsinzi kuri twebwe twakoze runo rugamba. Impamvu yaganirije Rwigema yashaka bavugane hama bige n'umuti ukuntu abo kwa Gregoire Kayibanda batomubangamira kuko urumva ko bari muri guverinoma ya Habyarimana batomubangamira ngo ashatse guha igihugu inkotanyi. Uraze no ni systeme bace bakoresha, systeme bace bakoresha Rwigema yabwiye Habyarimana turate Hello guys, mumeze neza Sony link hamwe Alu comme d'habitude Monsieur Rwamenye musumene maso yinyana. So yinyana. Ya. Maso yinyana. Yes. Barabitahura ho kari. Ya. So reka mbere na mbere mbaze ko ndana baramutse imbere ya byose hanyuma nongere ndabifurize weekend nziza tugiye gutangura. Weekend kabisa. Twibutsa ahantu twicaye kari kuri Le Papillon akana kabari kitwa Le Papillon abantu batahazi uvuye ahantu twitwa kuri Avema rufashe rya Carama urashika ahantu twitwa kuri Le Papillon akabari kameze neza cyane urarenga ku kibasa ukiranga ku kibasa ukibandanya ukibona kuri Le Papillon hariho na salle de réception ya kabari nambure kano kantu imbere na mbere reka mazinda kwakira ego urakoze cyane Miss Alu. Miss Alu hari umuntu yavuze ko couple yacu ayifana cyane kandi ndamuye credit kabisa ari hanze natwe turamukunda cyane. Ni couple yahisemwe gukora igihugu gukorera igihugu n'abene gihugu neza cyane Don Mabu ko waramukije abakunzi abakunzi badukurikirana umurazi ko atariyo kamere yacu mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho aherereye ariko muze muduha commentaire mugira partage musubscribinga kugira ngo ntidutambe twirorera neza cyane so imbere yuko reka tugende mu kiganiro nyezina nagira mvuga ati imbere yuko tugenda mu kiganiro nyezina ubanze uvuge uko ariko reka wabivuze byose reka icuno kubyira nuko twubandanya kandi twada mu kiganiro twinjire mu kiganiro nyezina kubera amakuru ahari ni menshi gose ni menshi reka rero tuduge ku hari ibibazo bibiri nateguye kukubaza icambere umusesanguzi wacu icambere kibazo na shaka kubaza umwanya n'umwanya itangazo rirasohoka yuko Minembwe centre bayifashe. That's true.
mu kiganiro nakoze kare yaru nabwiye abantu ndavuga ati kubera iki abanyamurenge canke abenegihugu b'abanyamurenge bariko barishora mu ntambara batazi bariko bishora mu ntambara batagizene uyu mwanya icegeranyo ca Women Rights Watch kiriko kiravuga ko hariko harapfa abantu amajana n'amajana mu gisirikare cy'u Rwanda. Aho ubona muri Kongo habaye irimbi habaye canke akaburi k'abanyarwanda bariko baragirane bariko barahoneramwe ibi bitero neza cyane. Ibinya mvuze sugushishuza canke sukubesha aya namakuru ahari ariko avugwa n'ibinyamakuru byinshi ariko atangazwa n'abantu benshi bakurikirana geopolitique yo mu karere. Urumva Minembwe centre ishobora umwanya n'umwanya gufatwa ati ishobora gufatwa gute uyu Tshisekedi yikomeje ku mpande zose uyu Tshisekedi afise igisirikare uyu mwanya atari kimwe cya kabiri uko twama tubivuga rero uyu mwanya tuvugana bariko barava mu misozi za Mikenge Fizi hehe berekeza Minembwe centre aha Minembwe centre bakaramuka bahafashe ibara rizoba riguye ku bakongomani ibara rizoba riguye ku ba M23 urumva aha hantu mu misozi ya Minembwe bakubwira ko hari mirambo iteye n'ubwoba y'abanyarwanda mbese n'abanyamurenge uyu mwanya rero tuvugana hari abanyamurenge bamwe batanguye gutahura ibyo Kagame yababeshe bamwe bariko barashira inkoho hasi bamwe bariko barata n'impunzi za gisirikare bakagenda bagenda hari abagenda bari menya bari gusa kugira ngo bacike bino bitero bya FARDC kuko coalition ya FARDC muvuze coalition FARDC ni M23 ni Wazalendo ni FARDC hamwe na FDNB azi igisirikare cyacu cy'u Burundi kiri hariya kandi abantu bavuzi ivye ingwano ibi bintu biko berabera muri Minembwe za Mikenge n'ahandi za kare babikesha FDNB nashoboye kubereka mu ka video natanze ndabereka ukuntu ahantu FDNB ishitse igenda igirane umutekano ikintu ca mbere kiri canke ikintu ca mbere bariko baragendera ko nuko umutekano w'abakongomani utegerezwa kubugizene ukingiwe bitandukanye n'aba M23 aba M23 aho bashitse bagenda bica bagenda bakerera bunyamaswa kandi ntibitangaje kuko nico batorijwe nico bigishijwe nico kuva kera abantu bazi izi nkotanyi za Uganda za hehe inkotanyi zigishijwe kwica twama twabivuze zirica nabi zikagirana nivyo bintu bariko barakorera abakongomani uwo mwanya kubera ko intambara mva yabatsinzwe baca bagenda gahari kose bagata ku banyagihugu b'abakongomani bagenda bakirera rero ahantu igisirikare cy'u Burundi gishitse umutekano buhashitse mbese n'ahantu hose n'abanyagihugu bashoboye bariko baragerageza kwiyunga ku gisirikare cy'u Burundi aho bafashe umutekano ni wose kuri bo bitandukanye n'aba M23 cyo rero ukuntu M23 RDF ivuga ko ije gutabara abanyamurenge ariko ahantu ishitse akaba ariho bariko baragirane bagenda basesa amaraso umwanya n'umwanya itangazo rirashobora gutangazwa umwanya n'umwanya ashobora gutangazwa kandi rero azoba ari intsinzi kuri twebwe azoba ari intsinzi kuri twebwe twakoze azoba ari intsinzi kuri twebwe twakoze runo rugamba kubera ko runo rugamba twararutanguye kandi tutegereza kurusoza we turabamenyesha amakuru twaba twabivuze oya twe turabantu ngatuza turaba abantu bavuga history turabantu bavuga ibiriko biraba kuko twebwe twarahagurutse kugira ngo runo rugamba tugwanye n'izi ntuzenya n'izi nkotanyi muri rusange kuko zino nkotanyi zimaze imyaka 30 zarigize ibimana muri Kongo baragize barafashe igisirikare ca Kongo bagishiramwo kabira yinjiza abanyarwanda bose rukitima zose zari z'abanyarwanda rukitima zose zabera hehe mu Rwanda ariko rero ico Tshisekedi yakoze yafashe ca gisirikare cyose acegeza inyuma uyu mwanya kabisa amahoro hariya muri Minembwe ashobora kuboneka umwanya n'umwanya nabibutse neza ko iyi Minembwe yofatwa Rede Tabara ntizosubira kugirane kwica inka zaba bene gihugu b'abanyamurenge Rede Tabara
yibutsa abantu ko Red Tabara irungika n'u Rwanda Ego. ariko u Rwanda rukavuga ko Red Tabara yavuye hehe ngo yavuye mu ntuzenye mu Burundi Red Tabara n'abajene b'abarundi bagiye mu gisirikare Ivyo birazi. ya rero nibaza ko uyu yari wo mwanya yuko abakongomani bagiye kuronga amahoro 100%. Ego. That is true. Mbega John Mabu uri kuraraba izi ntambara. Why? Intambara ziriko ziraba hano zino ntambara zateguwe n'akagwi sinovuga ngo zateguwe n'u Rwanda kuko before u Rwanda gwa Havyarimana u Rwanda gwa Havyarimana zino ntambara ntizari u Rwanda ntigwari mwizi ntambara kuri Havyarimana intambara zagiye kuza igihe u Rwanda rurose amabandi igihe u Rwanda rurose abanywamaraso igihe u Rwanda rurose abasuma niho zino ntambara turiko turazibona z'agasakisaki mu gihugu ca Kongo musangaho aba izingwanye canke ababicanye bo mu Rwanda batari bwaze izi ntambara oya ntizariza reka renda babwira abantu rero kuntu zino ntambara ziriko ziraba kandi zino ntambara nubwo tuvuga ngo Minembwe ishobora gufatwa canke iki jewe sindi sure 100% ko abakongomani bazoca baronka amahoro tanke hariho akakagwi kamye kabagirira nabi muri Kongo mvuze akakagwi ndavuga inkotanyi ubundi inkotanyi abantu bazi inkotanyi baraza no kutuvuguruza inkotanyi za Fred Rwigema misiyo yazo ntiyari izo kugenda kubangamira ubusugire bw'ikindi gihugu misiyo yabwo yari uko abanyarwanda bose botahuka mu gihugu cy'u Rwanda bakabana nk'abanyarwanda bagasangira ubutegetsi ari byo uyu Nyakagame atigeze yerekwa wanashima rero n'amakuru mfise avuga ko mu nkotanyi za Fred Rwigema burya abantu bari bagwiriyeyo bari abahutu abajenero b'abahutu murumva uyu Fred Rwigema wanashaka nshaka imbwira abantu yari n'inshuti ya Museveni akaba n'inshuti ya Habyarimana yahoze atwara u Rwanda kugira ngo u Rwanda rushobore kuvanga igisirikare n'abasirikare ba Habyarimana izi nkotanyi zivanga igisirikare n'igisirikare cya Habyarimana zintera hamwe hariho amakuru avuga ko Habyarimana yaganiriye na Fred Rwigema aravuga ati jewe sinkeneye kuguma ntwara u Rwanda rutarimwe abanyarwanda bose bano bantu bahunze tubagenze gute abantu basubira inyuma gatonya bibuke ko President Habyarimana yafashe ubutegetsi akubise coup d'etat uwitwa Gregoire Kayibanda uyu Gregoire Kayibanda yarafise ubwoko avamwo canke abantu bamufashije gufata ubutegetsi urumva ari nabo Habyarimana yakoresheje kugira nawe afate ubutegetsi bien birumvikana aro ushobora gukora coup d'etat atabantu bari muri iyo leta bagushigikiye ntibishoboka ariyo mpamvu mbura za 2015 vyanse kubera ko uyu niyo mbare yarashutswe n'abanyarwanda muri government y'u Burundi hariho abantu n'abari bamushigikiye bari bakinya cyane babasirire bande bara ko bagiye barafatwa Habyarimana rero impamvu yaganirije Rwigema yashaka bavugane hama bige n'umuti ukuntu abo kwa Gregoire Kayibanda batomubangamira kuko urumva ko bari muri guverinoma ya Habyarimana batomubangamira ngo ashatse guha igihugu inkotanyi uraze no ni systeme bace bakoresha Rwigema yabwiye Habyarimana turategura igitero sindamusiga tuze kuraba ahantu hari amapozisiyo y'abasirikare b'intera hamwe hama dukora ico gitero tumaze gukora ico gitero wewe antake president ucu deklara ibiganiro hama tuze mu biganiro hama dusangire ubutegetsi baragihuriza ko na Habyarimana urumva ico kintu no kuvuga ko iyo Fred Rwigema aza mu Rwanda nta genocide yari ko haba kubera kurumva ko wewe yarafise objectif yuko atahana abanyarwanda bose bari barahunze narakuze no mu kiganiro giherutse ati n'umwami Kigeri yari mu bazotahukana kuravyumva nico gituma mvuze nti inkotanyi za Fred Rwigema zari
zari professional cyane kurusha inkotanyi za Kagame kubera ko Fred Rwigema abantu bamuzi neza atandukaniye n'aba ba James Kabarebe atandukaniye n'aba bayibingira kuko yari intwari y'u Rwanda by'ukuri yari intwari y'u Rwanda kabisa kugeza n'isaha abantu batahura amateka barazi neza ko Fred Rwigema gushikisa ni intwari wanashima President Paul Kagame aranavyemerera mu madiskuru yahora avuga yaranavyemerera ariko ubu arabyanka kubera ko izina rya Fred Rwigema rimaze kuja mu mitima y'abanyarwanda ariko agerageza kugira nti kumufuta bukebuke ndacaza rero Fred Rwigema yaciye ahemukirwa wanashima hemukirwa n'abari muri escort na escort yiwe abamucungera uyu Fred Rwigema yarashwe aturutswe inyuma amaze gupfa rero inkotanyi zihindura iki objective ubundi inkotanyi za Fred Rwigema zari inkotanyi ziri professional zari inkotanyi atavye ubwoko atavye ivanguramoko atavye ngo warararara ataki nico gituma ubona uyu mwanya Kagame kubera ko na Museveni bamaze gutanga ibitambo byinshi Kagame na Museveni batazoshobora guhemukira abantu babatumye swate habaye kubera imina uyu Kagame na Museveni babera iminye niho amahoro azuza mwaka karira bategerezwa kuzorondera impamvu zose zikunda kugira ngo izi ntambara mu karere zigumeho ukura byumva mugabo reka rero ndakwereke rero ahantu izi nkotanyi ziriko ziratuma ivyabo bihinyuka ivyabo bijamwo isosi urazi ko na Museveni ubu yatanguye kubahinyura Museveni yarimye zino nkotanyi Museveni yabahaye buri kimwe Museveni yaguze inkoho zo gukorora President Habyarimana nawe nyene atangiye kuvuga ati bano ba urazi ko hari abantu muri Uganda ubunya bariko baraka b'abanyarwanda bariko baranka nationality bariko barabaka nationality yo mu Rwanda bavuga ati abana nubwo twabizeye twanyegeje ikara mu mpuzu umwanya n'umwanya riraduturira bo abanyarwanda bari muri Uganda ntiborohewe b'inkotanyi kubera ko na Museveni arazi ko umugabo Kagame kabisa ashobora kumuhinduka umwanya n'umwanya barazinanye rero Kagame na Museveni urumva izi nkotanyi rero niho ubona havuye izi ntambamye zose zo mu karere objective racigenda gute ati rero bifuza gushika ku kinkotanyi inkotanyi zimaze gukorera abazungu zimaze kwemera kuyoboka abazungu nabo hari ikintu babasabye ubutunzi bwo mwaka karere bwo muri aka karere ndavuga Kongo n'u Burundi burya dushima Imana ko CNDD-FDD yaje nayo ubundi aha mu Burundi wacu ibara bamaze kugwa ugura vyumva bamaze kudiringa nabo bazungu bashibuje babo ikintu cyaciye kiba n'igiki babatumye muri Kongo batumye no mu Burundi ari ubona mpamvu gushikana ubu iyi saha reka dusubize inyuma ibintu byaraye bibaye tubihuze niba warabonye muri Minembwe ahantu bashoboye gufata ibigwanisho bari baranyegeje ije ni strategy y'ababirigi urazi ko ngaho iwacu mu Burundi hari ahantu ababirigi kugeza isaha banyegeje ubutunzi bw'igihugu canke basitutse wanashima n'ibigwanisho basitutse n'inzahabu z'u Burundi kugira ngo bazoze mu nyuma kugira kubireka ipera byanse bakoreshe izi nkogo jeje suicide aho hantu harahari nizo system rero Kagame akoresha ugiye kuraba ideology ya Kagame ntahitaniye n'izi ideology z'abazungu kuko nibo bamuhimitwe regagendera ku mategeko nibo bamuhimitwe rero Kagame bamaze kumupropose ivyo bintu yarashoboye kwinjira muri Kongo mugare muri Kongo yahinjira gute niyaca shoka agenda nk'u Rwanda abantu babitahure neza oya Kagame yategezwa kugenda yateza kugenda nk'umukongomani ari ucubona yakoresheje barurankunda umwanya avundiye mu gashi Kigali aramukoresheje aramuhenda uyu mwanya ageze kuri bande aba bantuzenye ba Colonel Nanga ntaco ko bitamuhana Colonel Nanga niwe yemeje Tshisekedi ko yakora muri Seni ya Kongo urabona ko yabahenze
urabona ko yaciye aja mu banyamurenge nabo arababwira ati rero burya rero mwebwe mwaratawe ubwoko bwanyu Tshisekedi ntabwemera baca baragumuka muga bagumutse bose nibaza ko abashefu babo bafise inyungu zabo that is why ubona bino bintu mwaka karere it's impossible kuronka amahoro tanki hakiri zino ntambara nuko tworonka akarere nuko kontra yizi nkotanyi ndavuga Kagame yakoraniye yaba bazungu izosinyurwa kuko ikaramu yasinye n'isinyura ariko none bizorangira gute ko umuzungu aguhaye imisi kunaniye uba wishwe abaguhitana that is why ubona rero izi ntambara ziriko ziraba mu karere mugabo Imana ishimwe ko ubu Tshisekedi nawe rusigisirikare gishobora kugwana zino ntambara ya intambara mwanya n'umwanya zirashobora guhera kandi izi ntambara zisigeza guhitana Kagame sigeza kumuhitana kuri wazizanye baranarumaze ati iherere mu nzi wawe ariko reka ndagushimire cyane John Mabo yego reka dushimira abantu bose badukurikirana thank you so much kabisa.